uno munsi tukabandanya ku kica kicivugo kijanye n'inyubako y'amasabamana nkuko nimba buvyibuka ku munsi wa gatatu aho twari tugejeje, ariko uno munsi akaza kuja umusiguro nyezina ya kimwe mu byo twabonye ku wa gatatu uheze muri iyo nyubako y'amasabamana, na cane cane akaza gushimikira ku gisabisho. Mbere twovuga ururimbo rwa Kyrie eleison hamwe na Gloria, ivyo twokwita mu Kirundi Imana inazwe mwijuru. Ndanya kwa patiri turaguha ikaze ubandanye uyagira igihugu c'Imana, na cane cane insiguro izo ndirimbo turirimba mu isengero ziri mu nyubako y'igisabisho c'inkuka y'imisa, indirimbo Kyrie eleison hamwe n'indirimbo Gloria Imana inazwe mwijuru muri w'ikirundi. None rero tuguha ikaze. Yego cyane urakoze. Abatagikurikiye canke boba baravyibagiye, twari twabonye yuko amasabamana uko yubatse hariho ibice bibiri nyamukuru, ico twita amasabamana y'ijambo ry'Imana n'amasabamana Eucharistia. Muga twarabonye ko hariho n'ibindi bice bibiri bito bito, ico novuga kimeze nk'intangamarara gitutegurira amasabamana y'ijambo ry'Imana, hama hakaba n'igisozera iki gice ca kabiri arico gice amasabamana Eucharistia. Rero twari twazirikanye turabira hamwe ibigize ico gice ca mbere gitoya novuga kimeze nk'intangamarara kitwinjiza mu masabamana y'ijambo ry'Imana. Iyi rero ndirimbo, aya majambo Kyrie eleison yatanguye kuboneka mu kinjana ca kane, cyane cyane mu masabamana yo muri Syria na Palestina. Rero nk'inyishu y'abakristu igihe igisabisho rusangi niho cakoreshwa muri kiye gihe cy'igisabisho rusangi, aho muri Syria, Ecclesia muri Syria niyo muri Palestina niho bavuga ati Mukama tugirira ikigongwe, ntiyari muri ico kibanza ubu uye irimwo. Maze rero mu nyuma cavuye rero kibi gisabisho kibindirimbo y'impundu iza inyuma ya wa mugigwa wo gusaba ikigongwe. Hanyuma turaheze tukabona rero muri Bibiliya aho iryo jambo rikoreshwa kuvuga ngo tubabarije. Turabona nk'akarorero impumyi yabwira Yezu umwana wa Dawudi mbabarira, kubera ubwo buhumyi bwayo byari bibabaje kutabona ngo ishobore kugira gute, ishobore gutandukanya icyatsi n'ururu. Mu masabamana rero n'igisabisho gitakamba kwabihebuye, kw'abakene b'Imana, bamwe bita mu rurimi rw'Igihebureyi babita ngo anawime yave, no kuvuga abakene b'Imana bagowe. Maze rero bose kuko muri Ecclesia baba barimwo, ni Ecclesia yose ibiri kwirabatakambira. Tubona rero nko muri Bibiliya ya mpumyi imwe Yeriko, tukabona babanyamibembe nabo nyine bavuga ati tubabarire. Hama tukabona abasabiriza nabo nyene bavuga bati tubabarire. Abarushwa ku mutima, abarushwa ku muntu ananiwe wese afise ubumuga, novuga ko iyo ndirimbo ibiri kwiserura ico gisabisho cabo, kumva yuko bari kwavuga natwe niko tumeze muri ubwo bumuga bwacu, tuvuga tuti tubabarire. Rero turabisanga mu gitabo c'umuhanuzi Izaya no mu gitabo ca Baruki mu bwuzure bwa kera. Ni gisabisho rero mu majambo magufi harimwo ukwemera mu buryo buteruye cyane, uburyo ukwemera amarushwa yacu be no kwizera Imana nivyo birimwe muri iyo ndirimbo. Harimo kwemera amarushwa yacu no kwizera Imana. Igihe wishura n'inyota, igihugu c'Imana cari cishwe n'inyota mu bugaragwa, novuga ko cambaje Imana, maze Imana igaheza ikacibuka. Kandi iki gisabisho kiranatwibutsa
igihe Dawudi yari yacumuye tukabisanga mu Izaburi ya 51 canke mu tuzitizo 50 hari aho usanga mu mabibiriya amwe usanga ari Izaburi ya 51 canke ugasanga ni ya 50. Tukabona kandi no mu gisabisho cy'umutoza kori igihe ari mu ngoro y'Imana ahagaze inyuma yikubita ku gikiriza nawe yaravuga ati tubabarire, canke ba banyamibembe 10 dusanga muri Luka 17 umurongo wa 13, canke ya mpumyi y'Iyeriko dusanga muri Matayo 20 akarongo ka 30, canke kandi wa mupfakazi wa munyakanahanikazi umwana we yaraboshwe n'amatayimoni muri Matayo 15 ku murongo wa 22 n'ibindi. Aha rero niho duca tubona insiguro y'iyo Kyrie eleison. Ngarutse rero muri make kandi no kugira ngo abakunda guhinyanyura iyo ndirimbo kuko kenshi ari gusanga bayihinyanyura amajambo yo yasanzwe azwi, amajambo ni Mukama tubabarire, Kristo tubabarire, Mukama tubabarire, ariko kugira ngo twumve mu bisanzwe iyo ndirimbo ya Kristo ico kumva ko ari cishobora guhindura kandi n'insiguro yayo, hama kugira ngo tuje kure yayo kuko ari aho ushobora gusanga harabahinduye bakagira bagahinyanyura indirimbo ugasanga irimo Data, Mwana na Mutima Mweranda kandi ari kiriye. Maze rero turabona yuko abarushwa, abaruhijwe, abagowe batakambira Imana, novuga ko natwe igihe tuza mu nkuka y'imisa tuba tumeze nk'abo kandi tukaba duserukiye nabo bose. Harimwo abo baba sinzi ko novuga ko baba bamerewe ko buke buke, n'abandi rero bagowe, abo bose turaheza tukishikana dutakambira Kristo, tubimushikiriza Kristo. Iyo rero iyi Kyrie eleison irangiye, novuga ko ari ku munsi w'Imana, iminsi y'Imana isanzwe, canke ari ku minsi mikuru. Iyo minsi y'Imana isanzwe canke ku minsi mikuru atari mu bushikiro canke mu ikarema, niho rero duca turirimba iyo bita mu kilatini bayita Gloria. Gloria mu majambo yose ni Gloria in exercis Deo. Mu Kirundi bagaca bavuga ngo Imana ininahazwe mu birere by'ijuru canke Imana ininahazwe mu ijuru. Ibi novuga ko ari indirimbo nayo nyene ya kera. Iyo ndirimbo ya kera tuyisanga mu gitabo mu njiri yanditswe na Luka ikigabane ca 2 akarongo ka 14. Ni ca gihe muri rya joro aho abamarayika baririmbye ngo Imana ininahazwe mu ijuru, ku isi naho haza amahoro ku bantu Imana ikunda bakayikundira. Maze rero abo marayika barayiririmbye muri ico gicugu, ijuru n'isi birahanirana. Maze muri iryo juru n'isi byahaniranye, ni kubera iki bavuga ngo Imana ininahazwe mu ijuru? Kuko burya nk'ibyo tuba turimo mu masabamana ni ukugira ngo Imana ininahazwe, kandi no kugira ngo abantu urukiza rubashikira. Ni naco gituma bavuga ngo Imana ininahazwe mu ijuru, ku isi naho haza amahoro. Nagira rero ngo turabe insiguro y'iyo Mana ininahajwe mu ijuru. Kuko igihe ca Adamu n'umugore wiwe Eva bumvirije ayandi majwi, ntibatumye Imana ininahazwa kuko bashatse kuyisubira, niko no bivuga, bashatse kungana nayo. Kandi iyo bashatse kungana nayo, nukuvuga ininahazwa ryari kuba iry'Imana, bashatse kurigira iryabo. Kandi nabo bakomoka ko bene Adamu, iyo umuntu atarabatizwa mu igicumuro cy'inyanduruko kimuveko, nukuvuga yuko nubundi nawe nyene uko kurondera kungana n'Imana, uko gushaka ubwishime, ubwibone, aho kuba ukuwuri. Hari uraho niyo yavuze ati ukuri no guca bugufi. Burya iyo uciye bugufi buri mukuri, ariko iyo uriko urishima wirata ntuburi mu kibanza cawe. Rero Adamu na Eva bene ababakomokako bahavuye bashaka kungana n'Imana,
icubahiro cari kuba ic'Imana baraheza bakigira gute? Baracigarurira. Yezu Kristo rero igihe yigize umuntu yaje kugira ngo Imana ininahazwe. Turabibona mbere mu njiri yanditswe na Yohani mu kigabane c'17 niho avuga ati igihe kigeze, yasaha igeze ati dawe ninahaza umwana wawe kugira ngo nawe akuninahaze. Ati yarakuninahaje. Rero muri Yezu Kristo ubu yaje akicisha bugufi, niwe yerekanye ininahazwa ry'Imana. Imana ukwiri mu buninahazwa bwayo atari uko abantu bayiyumvira, atari uko shitani yerekanye yavyeretse Eva. Yaduhishure rero ishusho y'Imana nyakuri kugira ngo Imana ngo ininahazwe. Aravuga ati dawe ninahaza umwana wawe kuko nawe yaninahaje izina ryawe. Nukuvuga ntiyigeze arondera, naho yari Imana nka se ntiyarondeye kungana na se, ntiyarondeye iyo ninahazwa. Mbere avuga ati umwana w'umuntu. Yaraciye bugufi aranarushiriza, maze muri uko guca bugufi yavuye mu ijuru aza ku isi, kandi yari Imana yigira umuntu. Uko kwigira umuntu maze akaba mbere mu bakene, aho avuga ati ico muzokorera barya nijije muzoba mugikoreye, kumva yuko tumubona muri abo bakene kandi ari umwe muri bo. Hanyuma mbere akapfa n'urupfu rubi rwo kumusaraba, yabaye muri ubwo bukene, mu buzima bw'ubukene bwa ku isi, kandi bituma koko abaho neza mu Mana. Araheza aranarushiza ku musaraba, arapfa, arahambwa, gushika mbere naho yigira ikintu mu Ukaristiya. Ni ukuvuga rero ko Imana ico gihe yaninahajwe mu ijuru, yaje kugira ngo Imana inazwe. Ni nacyo gituma kugira ngo icubahiro kibe c'Imana ntikibe mbere, ni akenshi yashaka ko icubahiro kibe c'Imana gushika Imana nayiheze kamuha ico cubahiro. Rero kugira ngo Imana ininahazwe mu ijuru, ku isi naho rero haza iki? Haza amahoro. Ayo mahoro aza ku isi n'amahoro ameze gute? Ni ukuvuga nuko Imana yasubije hamwe n'abantu. Imana yisubije hamwe n'abantu, ni ukuvuga Imana ikaronka uburenganzira bwayo, umuntu nawe akaba mu kibanza ciwe, akaronka ivyo agenewe, kandi agahimbarwa nuko Imana yamuremye uko ari. Ni ukuvuga muri ico gihe amahoro nihaza. Aya mahoro rero batubwira ngaha ngo amahoro ngo ku isi naho haza amahoro, ni ya mahoro mu rurimi rw'igihebereyi bita shalom. Shalom ni ukuvuga kugira amahoro n'Imana, kumva yuko atajya amajambo shetani yabwiye Eva ngo Imana yarababesha, ukumva abaye bidodombera Imana. Ni ukuvuga Imana yangize gutya, ukumva byose ukabita ku Mana. Ayo mahoro batubwira ubwa mbere no kubanza gusubiza hamwe n'Imana, kumva yuko Imana ikeneye ininahazwa ryayo, kandi kumva nawe ko itakurenganije, kumva yuko kukugira umuntu ukuri kose mu byo urimwo, waba kuri iyi si witwa kuri umutunzi canke kuri umukene, aho uri kumva yuko ubinezererewe, kunezererwa ukuri. Maze kandi nabo bafata yuko ico gihe bafata ko bavumwe, nibo yaje kumenyesha inkuru nziza. Niyo bavuga rero ati amahoro ku isi naho haza amahoro. Ubwa mbere kugira amahoro hagati y'umuntu n'Imana, gusubiza hamwe umuntu n'Imana. Hanyuma ikindi yo shalom irimwo ni ukugira amahoro, gusubiza hamwe nawe, kwiyakira, kuko hariho benshi batiyakira. Kuko nka kijya gihe Adamu ntiyari yiyakiriye na Eva ntibiyakiriye, kubera umuntu ntazi byose, umuntu ntashoboye byose, umuntu mu bumuntu bwiwe kwiyakira ukuri. Ni ukuvuga rero itiyakira niho haza n'ubwishime, hakaza n'ikinyoma n'ububeshi. Ibintu bitatu bijana byama bigendana, byamagiriranire bibuza amahoro mu muntu. Kutiyakira bituma umuntu yishima, yiyemera mu byo adashoboye, kandi muri uko kwiyemera burya hanyegeje iki? Hanyegeje ubwoba, kandi muri ubwo bwoba harimo iki? Bigasha bijana n'ikinyoma. Burya muzoraba abantu biyemera burya baba bafite ikibazo, kuko nta mahoro bifisemo ubwabo. Ntibashaka kuba mu kibanza Imana yonyene ibashiramwo, kandi bakarangwa n'iki? No gukorora abandi, gushira hasi abandi aho gushima aho bari. Maze hari no tubona ngo ayo mahoro uba ufise muri wewe ubwawe,
kuba wiyakira, hari icyo wifuza kuba n'icuri. Kuba rero hari ubumwe muri wewe nuko icyo wifuza kuba n'icuri biheza bigahura. Iyo shalom kandi ni kuba ni kugira amahoro hamwe n'abandi. Ni navyo ku munsi w'Imana jambo twari twaronse twahawe mu njiri, ayavuga ati kunda abansi banyu, hanyuma ati musabira ababanka, muhezagira abavuma n'ababeshera, ati muheze musabire ababadodobereza. Kumva ya mahoro rero, iyo umuntu amaze kugira amahoro n'Imana, akagira amahoro muri we, araheza akagira amahoro n'ahari, amahoro hamwe n'abandi. Hanyuma iyo shalom kandi ikanavuga iki? Ikanavuga amahoro hagati y'umuntu n'ibimukikije. Muri hari ibintu usanga ata amahoro mufitaniye. Nk'akarorero, hari ibyo mu sinzi wahinduye yavuga ngo ni nyankane byo bita allergie. Bije byo bita allergie nuvuga icyo kintu nta mahoro muba mufitaniye naco. Cyangwa ugasanga hari ikintu no kuvuga ahantu hakeneye bya bibanza bya bintu, ugasanga ibyo bintu nta mahoro mufitaniye nabyo. Mbere ayo mahoro rero Yezu Kristo yazanye muri iyi gloria tuba turiko turaririmba ngo Imana ninahazwe mu ijuru kw'isi naho haza amahoro. Ayo mahoro nuko usubiza hamwe n'ibyo bigukikije. Ibyo bigukikije shobora kuba ari inzuzi, shobora kuba ari kibanza, shobora kuba ari ishengero, shobora kuba ari iki n'ibindi byinshi. Niho rero turirimba tuvuga tuti Imana ininahazwe mu ijuru kw'isi naho haza amahoro. Nayo mahoro rero yuko umuntu atacidodombera Imana, atumva ko Imana yamubeshe, atumva ko Imana yamurenganije, atumva yuko agowe kuko Kristo yaje kugira ngo amenyeshe inkuru nziza abora ati murahiriwe. Aya ni amahoro rero abamarayika baririmbye, niyo gloria Imana baririmbye, bavuga ati Imana inahazwe mu ijuru kw'isi naho haza amahoro. Ku bantu Imana ikunda bakayikundira. Aha rero ku bantu Imana ikunda bakayikundira, hari abatayikundira. Kandi rero ngo burya ngo gukunda ikitagukunda ngo ni nk'imvura igwa mu ishamba. Dushobora kwibaza tuti none turabona nka Yuda burya Imana yaramukunze aranka kuyikundira, kuko Yezu ntacyo atakoze kubona yaradimbye intore akayimuha. Cyari ikimenyetso cy'urukundo, ikimenyetso umuntu w'umukunzi akomeye cyane. Ariko muri ico gihe kubera yanse urwo rukundo yaciye asohoka, ngo Satani yacimwinjiramwo acarasohoka ngo kandi hari mwijoro, yagiye mu mwijima kuko yaravuye mu muco. Kumva rero nk'uku Yuda Imana yaramukunze ariko ntiyayikundira. Mbere ntibyahere ngaho, kuko n'igihe yaza arongoye cya gitero yari yabahaye ikimenyetso ngo nja gusoma ikimenyetso cy'urukundo, ati azoba ariwe muco mumufata. Yezu yaremera atega umusaya kugira ngo amusome, ariko nubundi icyo kimenyetso cy'urukundo aramubwira ati mbega burya uko niko utanga umwana w'umuntu. Nuko yashaka kugira ngo yigarure ariko ntiyayikundiye. Rero ngo kw'isi haza amahoro ku bantu Imana ikunda bakayikundira. Kandi twibuka rya jambo ngo hahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Iyi gloria rero tuba turiko turaririmba, akenshi aya majambo usanga atasha tumariye, turagira umudiho gusa mugabo ntiduheze ngo tumenye agaciro kibirimo. Kumva yuko ico gihe abamarayika baririmba ati tubamenyesha inkuru nziza, babwira bungere ati umucunguzi yaje. Kumva rero mahoro isi keneye, kumva ko ari amahoro hamwe n'Imana, amahoro muri wewe, amahoro hamwe nabo muri kumwe, amahoro hamwe n'ibigukikije, maze kuri abo Imana ikunda bakayikundira. Muri ico gihe Yezu Kristo umwagazi w'Imana, hari igihe tuvuga ati tugirira ikigongwe tubabarire kuri abantu ibicumuro. Maze aya majambo rero niyo tuba turiko turahimbaza. Mugabo rero iyi ndirimbo ya Gloria in exercice Deo ntiba mu bihe byose bya liturgia. Ni nacyo gituma nagira ngo nsozerere ngaha ko kuwa gatatu uza ari uwa gatatu w'iminyota, niko tuwita. Ni ukuvuga tuzoba dutanguye ikindi gihe, aho iyi ndirimbo ya Gloria cyo kimwe na ya mpundu yitwa Alleluia bitazosubira muri ya minsi
40 igihe gikwiye caho umuntu aba yahindutse. Maze rero ico gihe nikindi gihe cari liturgia tuzoba twinjiyemo, iyo ndirimbo ntituzosubira kuyiririmba tudashitse ku gihe ca Pasika, aho muri ca giteramo tuzosubira kuririmba Imana inahazwe mu ijuru. Mugabo ico gihe twumve ni gihe ciza cikarema, iminsi 40 ni gihe ciza kizoba caduteguye kugira ngo tube muri ayo mahoro. Kumva rero ico mbaye imbere yuko dushikira ico gihe, kumbura ibyacu tuzoheza tubiganire, ko nifuriza yuko ico gihe cikarema twocumva nk'igihe cinema, aho tuzoba twasubije hamwe n'Imana, tugasubiza hamwe natwe, tugasubiza hamwe nabo tubana, tugasubiza hamwe n'ibidukikije, tugire Kristo. Turafise amaze kutwandikira uwitwa Prosper muri Ville ati ko tuvuga Imana inahazwe mu ijuru, ku isi naho haza amahoro, ntituvuge ko iyo ninahazwa mu ijuru no ku isi ntituninahaza Imana, ku isi ntitunihaza Imana. Nico kibazo ca witwa Prosper muri Ville, sinzi ko mwategereye ico kibazo. Ego, kumva yuko tuvuga ko Imana ininahazwa mu ijuru, maze ku isi naho hakaza amahoro, ni ukuvuga ko ku isi Imana ariho ivyagiye, ko ubunahazwa bwayo ariho buri, maze ko ariho hari ubunahazwa bwayo bukwiye. Maze muri ico gihe iyo mu ijuru Imana ininahaye, ku isi haza amahoro, kandi bica biba amagiriranire ico gihe ngo isi n'ijuru. Reka tubanze twakire umunywanyi atelefone. Alo, mahoro neza, muri bane mutwakuye? Wabonye Renovate mu paruwasi Bukwavu. Wati ikibazo cawe? Ikibazo kiwanje nagomba maze ko Yesu igihe yaheza inkuka y'imisa kuwa kane mwerana, hoba harabaye ivyo gusabika ikongwe canke hoba harabaye ivyerekeye abaririmba? Ikindi kibazo kira kabiri, hariho ijambo Pawulo avuga ati mwese mwarabaye abatunzi. Nagomba umutunzi w'Imana n'umukene w'Imana ingene abameze. Ikindi kira gatatu, hariho avuga ati twereke data bizoba bibaye abwira Yesu. Yesu atamubwira ko umuntu yabonye data. None ndagira mbaze kubera iki Imana yishushanije ku mugabo itishushanyije ku mugore? Yishushanije uti? Kubera iki Imana yishushanije ku mugabo itishushanyije ku mugore, akavuga ati uwumbonye ababonye data, mwumve umuco muzo wamukoze. Gusa ndiko Patiri yatahuye ibibazo ubajije, numva bikomeye. Yego Patiri, ikibazo ca mbere abaza ati igihe Yesu yagira Ukaristiya ko wa kane mweranda, harabaye gusaba ikigongwe canke haragize aha ikintu nagira ngo manze mbwire Renovato, nuko kuri urya wa kane mweranda ntiyari nk'inkuka y'Ukaristiya duhereza, kuko kijya gihe ntiyari bwapfe ngo azuke, kuko burya hari ibyabaye kuwa kane, hari n'ibyabaye kuwa gatanu, hari n'ibyabaye rero ku munsi w'Imana. Ni ukuvuga ibi n'ibi byaciye byuzuza. Hari ibyo rero yari yamaze kurema Ukaristiya, ariko kugira ngo igire insiguro byari ngombwa yuko abo wa gatanu mweranda apfira ku musaraba, hanyuma gapfa hama akazuka. Ni ukuvuga rero yuko inkuka y'Ukaristiya nk'uko isanzwe ihimbazwa ubu ntiyasa n'ivyo yagize kuwa kane mweranda, kuko kijya gihe kuwa kane mweranda yagize ivyari bisanzwe bigirwa n'Abayahudi mu masabamana yabo yo kuri Pasika, mugabo aca ahinsiguro nshasha, kuko ico gihe yakiriye umukate nk'uko bari basanzwe bawakira, mugabo aca bihinsiguro nshasha w'iki n'umubiri wanje. Hama yakiriye igikombe c'umuvinyu, aravuga ati nimwakire munywe mwese, iki ni igikombe c'amaraso yanje, amaraso y'isezerano. Maze ayo maraso yasesetse kuwa gatanu mweranda. Bivuga rero yuko kuwa kane ivyo yagize kuwa kane mweranda kwari kurema Ukaristiya, mugabo ko bigira ngo bigire insiguro yose ikwiye, habyari ngombwa yuko haba uwa gatanu mweranda, hakaba n'uw'Imana ari Pasika, agapfa akazuka. Ego, hariho ikindi ngo abatunze. Ati Pawulo mweranda avuga ngo abatunzi b'Imana, ngo twese turabatunzi b'Imana, ko yadutungishije. Hanyuma ati hariho abatunzi b'Imana n'abakene b'Imana. Abakene b'Imana nabo mu bwuzure bwa kera bita Anawime Yave, ni kuvuga niba abantu bitungiwe n'Imana nyene, niba abantu babaho kubw'Imana. Maze rero abo bantu cyane cyane mu bwuzure bwa kera turabona bari bagizwe n'abapfakazi n'imfuvyi, niwe tubona mu hama gaca bavuga n'akavantara.
baravuga rero abo Yesu igihe aje ntiyaje kumenyesha inkuru nziza aboro, ni naho avuga ati murahiriwe. Abo rero bafatwa ku isi ko ari aboro nibo yafashe ko bahiriwe, ati kuko ubwami bw'ijuru ari ubwanyu. Ni ukuvuga kubera uwo mwami mwiza yitwararika abo boro, si ukugira ngo bace bamera nk'abo batunzi bandi, ariko ku mutima ni ukuvuga ni ba bandi usanga agirira ukwizera Imana, nicyo abasigaye yagize, niho ubutunzi bwiwe buri. Rero iyo umuntu afise ubwo bukene ku mutima, ni ukuvuga yuko ashobora kuba umukene ku mutima canke muri ubwo bukene bwiwe, aho kumva ati yaravumwe atabahiriwe n'ibana k'abatunzi ibi n'ibi n'ibi. Burya mugani w'umuririmbyi araho mu Rundi yavuze ngo abatunzi ngo barara ijoro ntibatora agatiro. Kumva rero yuko ufise Imana, utunze Imana muri ubwo bukene, ni ukuvuga ko yadutungishije, kandi Yesu akatubwira ati icyo muzokorera umwe muri barya nimujije muzoba mugikoreye. Aha rero niko twaheza tukumva kubwo Imana yadutungishije, maze uwo muntu kuko Yesu atwereka ngo baragowe abatunzi kuko bo bishimiye ibintu gusa, ariko abo bakene ni ukuvuga bishizeye Imana. Niko twaheza tukabitahura. Ego, hanyuma ati Yesu avuga ati twereke data, ati kubera iki atiyishanije n'umugabo. Ego, sinagitahuye neza, ariko ngira mwe mwashoboye kugitahura. Kumbure tugerageze kubitahura. Burya umugabo ko bisanzwe biri hagati y'abubakanye, umugabo ni umutwe w'urugo, hama umugore nawe ni umutima w'urugo. Kandi atari hamwe uyu munsi isi yabaye nabi, umutwe ntiwoheza ngo uvuge ngo urasumba umutima, kandi umutima nawo ntiwoheza, ni ukuvuga ni magiriranire. Maze rero turabona iyi shusho yuko Imana muri Bibiliya ifata nk'umugabo, hama igihugu c'Imana bakagifata nk'umugore yahemukiye umugabo wiwe. Maze rero Imana kenshi iyo bavuze n'ubusambanyi muri Bibiliya baba bashaka kuvuga iki? Gusenga ibigirwamana. Aha rero niho kumva yuko Imana ari data. Kumbura hasigaye kumenya iki? Nuko ifise umwana, umuhungu wayo, kandi tugaze tukavyumva nk'uko Bibiliya ibidusaba. Ntitwibaze ngo n'uburyo bwo kuvuga yuko abagore, ni ukuvuga umwe wese afise ikibanza ciwe, ariko uko Imana tuyibona nuko ari umupapa kuko ifise umwana. Maze rero uwo mupapa kumbure byo hava bisaba byinshi. Umupapa amaze iki none? Umupapa atanga ubuzima, umumama akakira ubuzima. Rero twabonye ko igihugu c'Imana uyu munsi gice kibaye Ecclesia gifata ishusho y'umukenyezi, hanyuma ngo nka kuryo umugabo yabira umunega wiwe. Ni nayo muri iyo sezerano ni ukuvuga harimo iki? Umugabo n'umugore. Uwo mugore rero ni ubumuntu bwacu, ni igihugu c'Imana, hama Imana nayo igaheza ikagira gute? Nico gituma ifata iyo shusho, hama kandi igafata n'ishusho y'umupapa. Ego ariko imbere yuko twishura ibibazo yakwe kuri telefone, hariho muri ko mwishura ico Prosperi yabajije, ntiwari bwagiheze, ati ko tuvuga ko Imana ninahazwe mu ijuru, ku isi naho haza amahoro. Ntituvuge ko yo ninahazwa mu ijuru no ku isi, ati ku isi tuninahaza muri ko muracisha ni muri bwaranye. Mu gitabo c'umuhanuzi Isaya niho bavuga ngo isi ngo ni nko gushira ibirenge vyiwe, kuko mu ijuru nico kibanza c'Imana. Mu ijuru ni Imana ivyagiye. Ni ukuvuga rero ko Imana inihazwa aho iri, ntiduheze ngo dushake kuyisubira ngo tuduge tuje muri iryo juru tuyisubirire, ariko ininahazwa ku isi naho haza amahoro. Maze rero ibyo kumva bavuga bati yariko ninahazwa ku isi no mu ijuru, ni ukuvuga niyo bininahaye mu ijuru no ku isi zone ninahazwa, kandi hashaza amahoro ku isi. Yego, reka tubandanye n'abandi babajije ibibazo. Witwa ati ndabaramukije amahoro, atabaremesha amahoro ni bande? Ati usubije hamwe n'Imana, ayo mahoro aratuza ko. Mbega twosubiza hamwe na bene wacu gute? Uwanyivye jewe nije no musaba imbabazi. Kumbure ubwa mbere nabivuze ko Shalom ifise impande zine. Kubanza gusubiza hamwe n'Imana, kumva yuko Adamu niwe muntu wa mbere yashatse kuba nk'Imana, kandi abavyaye nabo bagaca bamera nkawe, bakaza bafise iyo kamere yiwe kugira gute? Kwiyemera, kwidundarika nk'umukate wa 5, kwidundarika nk'inzu y'amabuye.
maze aho kugira ngo icyubahiro kibice Imana. Aha rero niho ubwa mbere ko Imana ibanza ikaronka ikibanza cayo. Burya Yesu ari ku musaraba, Imana yahawe ikibanza cayo. Ni ukuvuga uko ubuzima bwose yarabuciyemo, ariko Imana igumana ikibanza cayo. Hanyuma uyo muntu nawe iyo amaze kugira amahoro muri we, reka burya intambara itangura guhera muri wewe, imbere yuko ija hehe, imbere yuko itandukira no mu bana. Hanyuma rero iki naco yaravuze ati none nk'umuntu yagutwaye twawe ni woja kumusaba ikigongwe. Imbere yo kumusaba ikigongwe hari n'igihe ushobora kubanza kwira gute ukanabimuhebera, kandi ukumva yuko ataco bigize gute, ukumva atakantu uzukimufitiye n'imbere yo kuja kumusaba ikigongwe. Wumva yagutwaye twawe, wewe uramuhebeye kandi uramurekuriye, maze none wumva kandi ntibikuze no kumugirira neza. Je numva ari ngaho ko ariko twobitahura. Bonite wo mu Paroisse Rukago ati mbe ni kuki turirimba Imana inazwe mu ijuru, kuki tutaririmba Gloria mu Ikarema? Imana inahazwe mu ijuru ntituririmba mu Ikarema, kuko rero Ikarema muribuka ko Yesu yigeze kumubaza bati, turavye muri Matayo 9 akarongo ka 14 gushika ku ka 17, ati mbega ni kubera iki abigishwa bawe batisonzesha kandi abigishwa b'abafarisayo n'abayohani batista bisonzesha? Hama caravuga ati ntibashobora kwisonzesha bari kumwe n'umukwe, atari ku igihe kizoza. Igihe rero cy'Ikarema ni igihe novuga cyo kugira ngo Imana irinde inahazwa mu ijuru, nuko hari igikorwa tuba twakoze nk'igihugu c'Imana, tukisubirako, tukigaya, tukisonzesha, tukibabaza, kugira ngo twifatanya na bamwe bari kubitegura ibatisimu bazobatizwa mu gitaramo ca Pasika, kugira ngo tuzobe turi ba bantu bashasha. Kuko murazi ko mu gitaramo ca Pasika hari mwombere no kunagura indagano z'ibatisimu, ko no bivuga. Rero ngaho urumva nitwoheza tubwe ngo twuba turiko turabesha Imana ngo Imana inahazwe mu ijuru kandi. Reka twanze twakire umubanyi ku murongo. Alo, mwaramutse neza. Alo, ndabumva. Yego, ahubwo nawe tubashaka twakuramukije amahoro y'Imana. Yego, natwe n'amahoro turashimye. Muri bande? Ndi ale Claude muri Ekosadi. Wazi ikibazo cawe Claude? Yego. Tukuteze yombi. Alo? Turakumva ubaze ikibazo cawe. Jewe mwari muvuzure kuza gusubiza hamwe. Yego. Mwavuze yuko twosubiza hamwe n'ibidukikije byose. Kandi ibidukikije byose byaremwe n'Imana. None nari yuko twosubiza hamwe hagati yacu bw'abantu nyene, sinarinzi ukuntu twosubiza hamwe n'ibyo bindi bidukikije mu duhe umuco tugire Kristo. Nagaze Kristo. Gusubiza hamwe n'ibidukikije si byose. Hari byo usanzwe nkuko nari navuze, ntihariho inyankane, ibyo bita ngo ni inyankane, ibyo bita allergie, bya bintu cugira ko allergie. Burya kugira harinde habi iyo nyankane hagati yawe n'ico kintu, nuko hari gituma. Hari nk'umuntu iyo yinje nko mu nzu harimo nk'akayabo, ushobora gusanga ashataguma yasamura umwanya wose nuko afise inyankane hagati yiwe nako kayabo. Canke hariho nk'umuntu kubera iki mu Kirundi bavuga ngo ntutinye ishamba utinye ico mwarihuriyemo. Maze rero hari nk'ushobora gusanga atinya kuryama ahantu hugaye, canke ugasanga aratinya kuryama ahantu nuko hari ikintu camushikiye, canke ugasanga aratinya kuja mu ishengero. Nk'umwana yigeze kuba akiri muto akaja mu isoko ari kumwe n'umuvyeyi, hama bakazimirana. Muri ico gihe hakavamwo ikintu cyo gutinya ishengero. Urumva ko hageze rero yuko asubiza hamwe n'iki n'iryo shengero, canke ayo mazi, canke ico kintu basanzwe afise ko afitaniye ingorane, canke caba igikoko, ishobora kuba ari n'imbwa, inyabu, canke ikindi kintu. No kuvuga n'ivyo rero nashaka kuvuga. Yego, nyine baza ko yavyaye bitahuye. Yego. Sinzi ko musozera icuma ariko murishura kubijanye n'Imana inahazwe mu Ikarema. Yego. Mu Ikarema rero urumva ko ari igihe by'ukuri tuba turi mu ntambara nk'igihugu c'Imana, kwibabaza ku mubiri,
gutegura umutima, gusenga ibyo twahora dukunda tukabyisonzesha, tugasaba imbabazi Imana, tugakubita inkoro hasi kugira ngo, kuko tuba turiko turabesha umwaka wose haba hari ibicumuro byakozwe n'igihugu c'Imana, kandi igicumuro gikozwe n'umwe kiraheze kikatandukira eklezia yose. Arivyo bita ati umuryambwa abumwe agatukisha umuryango, mugaba yawutukishije. Muri ico gihe ni naho tuba turiko tugira ngo dusubize hamwe n'Imana ya gloria ari tuzoyininahaze, tuzoyiririmbe by'ukuri. Yego hari undi mu Ngagara waje ati mbega muri Karema guhezagira abageni ngo birerekuwe. Iki kibazo ni kibazo kumbure cyosaba yuko mbanza kubyitondera, inyishu nzoyimuha hanyuma. Yego. Undi ati mwaramutse neza, ati ntango kwifuza amahoro y'Imana mwese bamenyesha Imana ba Radio Maria, ati ndi Samuel Paruwase Matara ndamukiza patiri. None umuntu yoremesha amahoro gute? Jewe birangora gutahura, hamba nanezerwe n'ikiganiro, ahubwo muracongerereza umwanya ngo murakoze. Urumva ngo biramugora gutahura ingene yoremesha amahoro. Ego cyane kuremesha amahoro, kumva yuko iyo turavye iyi shalom twabonye kandi wa muntu ahari hari abantu bataremesha amahoro. Mugabo ntitse tuyumva kuma ku isi Yesu yaratubwiye ati amahoro tindabahaye amahoro yanje, ayo mahoro ndabahaye samwe y'isi. Isi kuko yatanga igihe bigenda neza, igihe byose atangorane, ariko avuga ati ndabahaye amahoro yanje. Ayo mahoro rero ya Yesu Kristo tuba twakwiye kuri Yesu Kristo twahawe, ni nayo natwe duheza tukagira gute tukaremesha. Yego. Kanatsinda ni nka kumwe kwa Yesu azutse bamwe 11 burya bari bafise uko bakabisa bibaza bati aratumara. Twamubwiye yuko naho bakumupfira tuzoba turi kumwe, twaramutaye wenyene asigara ari wenyene. None ubu hatubwira ngo iki? Ariko yaciye babwira ngo iki? Ngo shalom, nimukira amahoro. Maze rero natwe ayo mahoro tuba twahawe na Yesu Kristo niyo duheza tukaremesha aho turi. Niko rero kuremesha amahoro niyo tuheza tukitwa abana b'Imana. Hariho uyu nawe n'ubundi mu Kristo yivuze izina, ariko yavuze ati icyo kiganiro kiranyuze kirahindura umuntu mu mwanya mugabo, ati naje ngwaye imibembe muramfasha kunsengera murakoze. Yego twamushira mu gisabisho. Hanyuma ubundi nawe ati Diodone Igitega korariyo muri ati turinjiye mu gihe cyo kubabara mbe, ati birakwiye ko umuntu avuze imudiho w'inanga muri kino gihe, ati nivyahe ubu bizoba bibujijwe. Iki gihe Karema koko nivyo wabitahuritse mbere ntingaruka no kuri cya kibazo ca wa mu wundi yaraheje kubaza mu Ngagara avuga ati umuntu yogira mariage, none nk'ubu wari no kuvuga ibintu bicika. Eka twakira umunywanyi. Allo. Allo. Muri bande mutwakuye? Pascal Ndowayezu ndi muri Paruwase Regina Patrice mu Kinini. Yego. Waze Pascal. Yego ndamugize umusaseredoti w'umukama. Aramutse neza. Mahoro. Akabazo kanje ka mbere. Nashaka kubanza kumenya ko amakiriye yose adasa, hari aho tuvuga ngo mukama tugirira ikigongwe, ahandi ngo tubabarire. Yego. Nashaka kumenya itandukanyo yayo. Hama akandi kabazo ka kabiri, iyo umuntu wamusabye imbabazi Yego ntazi kugirira, kandi we wagiye witunganije wabanje kuzuza ubunwanyi bwawe n'Imana. Yego. Mugabo agenda kumusaba imbabazi wewe ntabyakire, kandi ukamwereka ko wewe naho yoba yakugiriye nabi ukishira mu kibanza ciwe ko ari wewe uba waramugiriye nabi kugira ngo imbabazi zawe zumvigwe. Yego. Aho wowe ukora iki kugira ngo musubize hamwe, kuko hari abantu badadika naho musaba imbabazi bidakunda kwa guhinza imbabazi. Yego. Tugire Kristo. Wewe urakoze Pasika. Reka baguhinyisha uvuye kwa Patera guhinyisha kubijanye niki iyo ngakiriye na tubabarire ngo bidasa mu muco. Kumbure ni mu rurimi rw'ikirundi, guhindura mu kirundi niho uca usanga bice bigorana gatoya, kuko nko mu zindi ndimi urasanga amajambo abiri atandukanye, ariko ngaha na nyene ni n'amajambo abiri atandukanye. Tugirira ikigongo rero kenshi twakunda kuyikoresha mu gihe candirega ku Mana rugira vyose. Ariko nayo tubabarire nkuko naye nabivuze, ni hamwe umuntu aba ari mu bukene mu bworo, nkurya wa wundi yavuze ari impumyi
ibintu bibabaje ariko ataruhara bifisemo ataruhara yabigizemo. Aha rero niho novuga nti twabonye yuko iyo kiriye hari ya yindi serura ubwo bworo ubwo bukene bw'aba bantu bose bari muri ekleziya bari muri ibyo bintu bibabaje ariho tubiserura. Ni ikibazo rero c'iki c'ururimi n'ururimi gusa. Ego hanyuma uwo uza gusaba imbabazi nawe ntakugira imbabazi yabajije icyo kibazo naco sinzi ko mu muco nati ugiye kumusaba imbabazi ati ntazikugirire. Ego ni nkuko gusubiza hamwe bikati yoshe ko iki mu gihe ugiye kumusaba imbabazi ntazikugirire ntavyemere kadadika nkuko yayivuze. Uyo no kuvuga wewe umushize ko amakara kuko wewe ubwawe uba wakoze icyo wategerezwa kandi urumva wasubije hamwe n'Imana wamusabye imbabazi maze rero wewe ikisigaye kinisigaye iwe wewe wakoze icyo wategerezwa. Kumbura icyo cyo gusubiza hamwe nico kisigara kigoye mugabe cyo kubabarira kiba cagize ubandanye rero musabira nkuko rero tuvyumva ati kunda abansi banyu niko bayitubwiye ubandanye musabira gushika igihe kizogere maze nawe agira icyo yibwirije. Hari wundi yabaje ikibazo ati mbega ati nko wivye nk'ikintu hanyuma ati ugasaba imbabazi mugabo ukaba utarasubiza ico kintu ugafuta utaragisubiza ati mbega ikigongwe ati kira ukaba wagikwirega kira ico kigongwe kirafata. Burya Zake yaradufashije kuko Zake turabona yavuze ati singiye gusubiza gusa ahubwo ngiye no kugira gute ngiye no gushumbusha abona nyangarije ati ngiye inshuro 4. Maze rero ahandi tubona nuko Yesu atubwira ati ni wagenda guhereza ishikanwa ryawe ukibuka ko ari umufitane yakaje hirya ati banza urisige ngaho ugende uheze mubanze musubize hamwe hamuhezuze urihereze ati niho rizoheza rigashimisha Imana rizoba riri mu kuri. Aha rero niho hantu numva yuko natwe dukeneye kugira gute dukeneye kumva uko byoheza bikagenda. Mu gihe rero nawe uzi ko gifise urumva uri kurabesha banza ugisubize hama rero ubone kugira gute ubone kuja kwirega ariko agize ati gihe bishitse ukitaba Imana kumbure umugambi wari ufise ntibirakunda niyo ari ibintu wivye. Rero natwe nico gituma burya mu gufasha abariko barashengera tuheza tukabafasha bahamagara umusaserdoti kandi kumva nawe igihe uzi ko ako kantu kari kandi kuri ku mutima urakora ibishoboka byose kandi umukama araheza akagira iyo uvuze uti mukama sishaka gupfira muri iki gicumuro umukama aradufasha ibishoboka byose. Ego murakoze. Ubundi ati Gitega Richard ati mbega iyo ndirimbo ya Imana inahazwe yatusanga harabayishira mu ndimi zose ugasanga batumva n'igifaransa iri mu gifaransa tukandira imisa y'ikirundi ati no nivyo canke ati sivyo ukangira Imana yumva indimi zose. Imana yumva indimi zose mugabo natwe nukuvuga ko twarenze turonka amahirwe bigatuma inama nkuru ya Vatikano ya kabiri idufasha ati muronke mbere ni Bibiliya ati baninahaze mu rurimi rwabo maze kuko iyo tuninahaje mu rurimi rwacu kuko bose bumva ibyiza by'Imana mu rurimi rwabo maze abari ngaho kugira ngo bazirikane ibyo bariko bararirimba kandi natwe urabona ko ari byo twariko turanabafasha muri izo ndimi zindi kumbure no kugira gusa bagira amafyeri. Ubundi Mugagara ati jewe nabaza ko mbona ikimenyetso ca Yuda ko yacerekanye mu gusoma Yezu ko cabaye ikimenyetso ngo kibi cyane ngo basomana ubu ntangaruka mbi zihari ko twumva ngo gusomana n'umuco mubi. Oya gusa nukumenya yuko mu muco wacu w'ikirundi ibyo gusomana yego turabona yuko abavyeyi bashobora gusomagura nk'abana mugabo intumbero yindi byafashe indi ntumbero nivyo twagiye turakopera hanze tubikura hanze bobo basanzwe baramukanya uko ariko twebwe kuko dusanzwe turamukanya ukunda uramugumbira rero no kuvuga ati iyo namuso burya bajya baramukanya bafite insiguro babiha harabusanga baramukanya rimwe kabiri gatatu harabusanga baramukanya rimwe ibyo byose aho baramukanya aho basomana niki ibyo byose bivana n'insiguro babiha. Yego ati muvuze ko mu gihe gisanzwe ariho turirimba Gloria ariko ko mu ikarema tutayiririmba gushika haheze imisi 40 gihe gikwiye umuntu aba yahindutse uwo bishitse kigahera tarahinduka niyo ririmba. Oya nawe
yogerageza canke iririmba beranda gusa. oya no kuvuga yuko nk'igihugu c'Imana rega Paulo mweranda atubwira ati abafise amagara make atabikomeye mu kwemera ati mwihanganira abafise amagara make no kuvuga rero abo oye nabo baba barimwo kuko baraheza twese tuba tugize igihugu kimwe baba barimwo mugabe iyo umuntu umwe ahindutse burya hindura isi ego reka tusozere kuri icyo kirimbo kino kibazo Shanda Yizere nati imukika ati mbega boro bamyeho ati canke baje mu gihe ikihe ati kwisi haje amahoro wose baba bayafise ati ni kuko umutunzi usanga acumura kenshi ntibaremwe n'Imana ibibazo byinshi ariko nibaza yuko ikishambere ati mbega aboro bamyeho canke baje mu gihe ikihe oya boro bamyeho yego aboro bamyeho kuko burya ntituronke ingabirano zimwe hari ahantu Yesu yatweretse ngo abantu yasigaranye ngo amatarenta ibitunga ryiwe ngo umwe wese ngo bivanye n'ibyo ashoboye ngo hari yasigaranye 5 hari yahaye 2 hari no yahaye hanyuma rero no kuvuga yuko umwe wese azosabwa ibyo yahawe ati kwisi haje amahoro bose baba yafise ati no kuvuga abantu baremesha amahoro yaje kuko ashira amahoro ahari kandi urumva yuko ati ni kuko umutunzi usanga acumura kenshi ati ntibaremwe n'Imana oya mutunzi kugira ngo acumure nuko burya ngo hari itunga ryawe niho umutima wawe uzoba no kuvuga rero umutima wawe uri he uri muri ivyo bintu ntibaronka rero n'umwanya w'iki w'ivy'Imana kibanza c'Imana reka umwanya uratureze reka dukengurukire mwe mwese mwateze imikino kiganiro patsi nzi ko ari ijambo mwosozerera ko kugira ngo tushe turangiza icyo nagira ngo sozerere ko murumva ko hasigaye indwi imwe kuwa gatatu tuzosha twinjira muri ico gihe ceranda cikarema igihe c'intambara y'umutima nk'igihugu c'Imana umuntu atari wenyene ndabaye ndabifuriza ico gihe ciza kandi tucumve ko ari igihe ciza ticumve ko ari igihe c'amaganya aho ibintu biba bibishe ariko nyuma y'ibintu bibi hari ibintu vyiza